Reka asubire ndabaha ikaze shuti banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV munesha kuri bashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakuruwe amatohoza ndabahaye mwiriwe abane ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye iri niteka no munezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV munesha kuri imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakorewe amatohoza ndabahaye ikaze rero mu makuru tugira tubashikirize ku isaha amakuru yiriwe aravugwa na cyane tuza kurabira hamwe kuri ko biravugwa mu mugambwe CNDD FDD nyuma y'amatora y'abashinga amateka ndetse n'iy'abajenama b'amakomine yabaye ku igenekerezo rya gatanu ruheshi umwaka wa 2025 turaza kurabira hamwe ibyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo ndetse n'umugwi ujejwe amatora ngaha mu Burundi seni turaza kurabira hamwe ibyo bashikirije turaza kuraba ibyavuye mu biharuro by'amatora yabaye ku munsi w'ejo igenekerezo rya gatanu ndabahe kaze rero mwese mudukurikira mwibuke mu fyonde sabone ndetse na partage kugira muze murabambere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV turaza kandi kurabira hamwe ibyashikirijwe na Honorable Gatorwasa yahoze aramuswa umugambwe CNL mu byo yaganiriye n'umumenyesha makuru wa France 24 turaza kurabira hamwe ivyo bayaze turaza kunyarukira kandi muri Republika Iharanira Intwaro ya Congo tuze kurabira hamwe ibiriko birahavugwa na cyane mu mpunzi z'abarundi aho biri kuvuga ko kuri ubu zamaze kwinjira mu migwi yitwaje ibigwanisho nka Wazalendo turaza kandi no kurabira hamwe kubiriko biravugwa mu busuma bwabaye mu matora turaza byose kubibashikiriza buryo bw'idonido mwese muba mudukurikira reka tubanza turabire hamwe mu byayazwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD twaganiriye ndetse n'ujejwe amatora ngaha mu Burundi ujejwe amatora ngaha mu Burundi Prosper Ntwarwamiye uhagarariye urongoye uwo mugwi ujejwe amatora umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo ubwejo yitabiraga amatora yashimiye abanyagihugu ngo kukigoro bagize ko kuzinduka bakajya gutora kandi anavuga ko kuri ubu umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD wamaze gutsinda amatora ku bice 93% ndetse aciye anabeshuza ibyavugwaga ko umugambwe CNL ariwo ngo woba wari watsinze amatora ku bice 95%. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo avuga ko umugambwe CNDD FDD wamaze gufata ibibanza bitandukanye kandi uzobandanya urongora Burundi ibyo kandi biruko umugihe abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bagiriza umuganga uri ku butegetsi ngo ko habayemwo ubusuma bwo kwiba amatora ndetse bakanavuga ko abari bahagarariye abandi mu tuzu tw'amatora ari bo baberekaga aho batora ngo waba udatoye ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ngo bacaga abagutorera nk'uko bikirizwa na bamwe mu banyagihugu utwayaze batanga akarongo ku mitumba abajejwe amatora ku mitumba ndetse n'abarongoye imitumba ngo babategekaga ko bagomba kuzana udukarata twabo bakabatorera ibyagaragaraga ko ngo hoba harimo ubusuma mu matora ari naco catumye ndetse umuganga uri ku butegetsi wa CNDD FDD utsinda amatora. Ibi rero hari amakuru yari yarayavuga ko umugambwe CNL ari wo wari watsinze amatora n'ibice 95% gusa umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo ndetse mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru ndetse ari kumwe n'ujejwe amatora n'umugwi ujejwe amatora uhagarariwe n'ujejwe ayo matora uwo mugwi nyene ari we Prosper Ntwarwamiye bashikirije amakuru avuga ko umugambwe CNL ari wo watsinze umugambwe CNDD FDD ari wo watsinze amatora n'ibice 93% nk'uko bishikirizwa na unuhagarariye umugwi ujejwe amatora ngaha mu Burundi yamaze gushira ibiharuro hanze. Naho rero mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru wa France 24 Honorable Gatorwasa kuri wa gatatu heze imbere y'uko amatora buca aba Honorable Gatorwasa rero yemeza ko ari amatora atarimwe umuco afatiye ngo kukungena imigambwe ndetse ngo kukugene imigambwe ngo yaburabujwe idakora mu mwidegembyo
ibikorwa vyawo, aho yatanze akarorero ndetse ku mugambi wa CNL kwisambuka ryawo akagiriza ko ubutegetsi aribwo bwabikoze bwifashishije inzego zimwe zimwe z'igihugu. Nayo ku kibazo c'uko abona igihugu uko cifashe yishuye avuga ko ngo bigoye cyane kuba mu Burundi situation itari nziza, ubutunzi bwarasubiye inyuma cyane, intwaro mbi iragaragaza agateka k'abanyagihugu karayombayomba, ndetse abanyuruzwa, ababurirwa irengero ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose nivyo Honorable Agathon Rwasa yagiriza umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Amatora rero kuwa gatanu ruheshi 2025 ngo yarimwo iterabwoba mu migwi ya WhatsApp gufasha CNDD-FDD gutsinda amatora. Bujumbura kuwa gatanu ruheshi 2025 mu gihe abarundi bagiye mu matora kuri uwo wa kane igenekerezo rya gatanu ruheshi nyene gutora abazobaserukira mu nama nshinga amateka ndetse no mu nama ya komine. Ibinyegezwa bitangaje byagiye ahabona kubijanye n'iterabwoba ryakorewe abantu ku mbuga ngurukana bumenyi ryakorwa n'indongozi za CNDD-FDD ku mitumba biciye ku mbuga ngurukana bumenyi, harimwo biciye ku mbuga hwaniro za WhatsApp. Ubo basabye abarongoye ibiro vy'itora benshi basanzwe ari abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kwereka abatora uko batora kugira ngo haboneke intsinzi idasubirwamwo ya CNDD-FDD. Kubw'amasoko menshi atandukanye, ubutumwa bwacishijwe muri iyo migwi yerekana ko hari ihiganwa ku mitumba ihamagarira abajejwe intwaro kwerekana ico bashoboye mu kuronka amajwi menshi ashoboka. Ayo mategeko avuga ko abatora berekwa ku biro vy'amatora no gukosora abahigimanga mu bwiherero. Aya mategeko rero yatanzwe mu mugwi wa WhatsApp. Abarongoye ibiro vy'amatora basabwe kwereka abanyagihugu aho batora, niko bivugwa n'umwe mu baserukira umutumba yavuganye n'imbonesha kuri yanyu ari no yacu ya Isange TV. Ibyo leta yemeye ariko bibabaje. N'ijambo rishikirizwa gake, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse yaremeje ko zimwe mu mbonerakure zifise uruhara mu mabi yakozwe mu matora. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru i Bujumbura buca haba amatora, yaremeje ko benshi mu bakuru b'imitumba bahagaritswe bagirizwa iterabwoba rivugwa mu ntara nyinshi zitandukanye. Ntizokwihanganira abarenze urugero, mbere n'abavuga ko ari abo mu mugambwe uri ku butegetsi, niko yashikirije. Uko kweremerera ku mugaragaro amabi yakozwe hagati mu kiringo c'amatora ni icemeza ivyavuzwe kenshi n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'amashirahamwe menshi atandukanye. Ibikorwa vyiyamirizwa ko biguma vyisubiriza. Kubwo batavuga rumwe n'ubutegetsi, ivy'iterabwoba ku mbuga hwaniro si ivyitandukiye, ni umugambi wateguwe wo kugenzura amatora kuva hasi mu mitumba aho CNDD-FDD yatsimbataye. Iyo ifuse abakuru b'imitumba, abakozi b'ibiro vy'itora n'abajejwe umutekano bari inyuma y'umugambwe umwe, biragoye kwemerera amatora yidegemvya, niko bivugwa n'umwe mu ndongozi za CNL akorera Ingozi mu buraruko bw'igihugu cacu c'u Burundi. Imigambwe myinshi isaba seni hamwe ndetse n'indongozi zo mu gihugu no mu makungu gutorera umuti w'ivyihuta iyo ngorane. Kuri uwo munsi w'amatora kandi, igitutu c'amatora yugaye kiri mu gihugu cose hagati yo gutera ubwoba n'iterabwoba ryo ku mbuga hwaniro nk'uko bishikirizwa n'abanyagihugu bari bitabiriye amatora. Reka mbe mbashimiye rero mwese mwari kumwe natwe mu makuru twari turabashikiriza kuri iyi saha. Tubaye dusozereye ngaha, turaza gusubira amakuru araza kubagezweko. Bandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba tubashikiriza gatanu kuri gatanu.